Ndabaramukije cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Yeah. Nuko umengo wabaye seriye cyane. Oh yeah. Mu diaspora ya propose. Abantu no baracarindire mariage. Ko ya propose umenga araciye nk'ikiri muco mwaka cyangwa amezi. Umuntu akubwiye propose kuri screen hakujya urino ubu vyakira gute urukundo hagati y'umuntu mutari kumwe rurarumeze bite muri rusange? Nuko banavyakiriye neza. Hari impamvu ziba zatumye bigenda kuri iki. Muramaze kubona na munsi umuyandi canke bafise amatara iyo bariko barakora ibintu bakaja kurongorwa n'abandi bagaca gushinga gwabo akenshi barakunda kuzimya iyo mpano yabo ugasanga ntavyo bakirimwo ari mu bindi bizoshika igihe tuzoba tutakikubona. Abagabo rero abagabo n'ikindi kintu ni muhangagwa ngira ngo ariko bon umwanya umwe biragoye. Hari igihe n'uwo mugabo aba yakubonye kuri écran yicaye muri salo atanakuzi akagukunda kubera uko acting mugabo gushikana mu rugo akabikubuza uburenganzira bwiwe. Rero nimba umugabo muvuganye ukumva ko mu vy'ukuri yahagaze hahandi nyene ukumva ko nawe uwo mugabo akurutiye comedy uramwubahiriza. Ariko mu gihe ubona nyene ko wumva ubandanye izo comedy aho rero tuba dutandukanye nk'abakobwa. Icyo ubona kigufitiye akamaro nico ushira imbere. Yitwarisi ndakora mu gice. Ndabaramukije cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Yeah. Nuko umengo wabaye seriye cyane. Oh yeah. So, reka basi manzi ndakwivurize felicitations nziza basi. Murakoze. Twaranye kuri social media mu diaspora ya propose. Abantu no baracarindire mariage. Ko ya propose umenga araciye nk'ikiri muco mwaka cyangwa amezi. Uko biri kose nibaza ko igihe kigeze muzobona niyo mariage. Twizere hari abantu tukunda kwibona hariya bikatu karindira bazoge mariage basanga baravanye bakiri kumwe ngari katu twibaze ko ibintu bizogenda neza cyane. Jane twavanye bizogenda neza. Umuntu akubwiye propose kuri screen hakujya urino ubu vyakira gute urukundo hagati y'umuntu mutari kumwe rurarumeze bite muri rusange? Nibaza ko gikomeye nico mba navuganye nawe nico imiryango iba yavuganye gikomeye suko no vyakira kuko vyayenze bishika kuri ryo rwego nuko mba navyakiriye neza. Hari impamvu ziba zatumye bigenda kuri iki. Muramaze kubona na munsi umuyandi canke ya turazinanye. Si umwe yakoranye. Oya ntitwakoranye twahuye dukuze. Intambamyi zabaye nyinshi nabaye mu bakobwa ngira ngo batanguye kuri réseaux sociaux bagaragara bakina comedy zabaye nyinshi mu kibano kuri réseaux sociaux. Bagufata gute mu kibano? Bafatanye nko mukobwa atiba umukobwa w'umurara. Ndibuka ko meme no kuri église barampagaritse nakuze ndi umuririmbyi ya église y'abapoto. Gajamo nibugeza ngo n'abapentecote y'abapoto. Twese vraiment turaba Kristo. Intambara bagenzi banje baba baragwanye nanjye zaranshikiriye. En plus nk'umuntu w'umwigeme byategeza kuba karusho. Naragize ikibazo kuri église barampagarika babonye video imwe runaka n'inatinze kuko twari tugitangura ariko hagera igihe bankura mu bihano plus nagenda bibamwo bivanye nuko batubona twigize abo tutari kugira ngo dutange message dusanze tubayemo muri buno buzima barabona ko ivyo turimo atari bibi bankura mu bihano. Rero gushika gusaba cyamambwira condition raba ivyo ukora nk'umukozi w'Imana nk'umukristo hari ivyo twemereye gukora n'ivyo tutemereye gukora bashifata nk'akazi gushika uyo munsi bandanye umurimo. N'umunsi barabito babonye agafoto k'umuntu bako barakina batanga inyigisho bijanye n'ivy'urugo mu gitanda canke n'ahandi no munsi umukozi w'Imana usenga karagitahura. Kare ntibabitahura kandi gushika n'uyo munsi nk'abakozi b'Imana nta muntu yompanura kwakitinga ndi mu gitanda. Oya narabikoze umwanya munini numva nyene ndabiryohererewe numva ari ikintu ata muntu yoza ukimboza ariko plus nagenda tahura uko tugomba kwitwara imbere y'abantu plus nagenda tahura kuko kuvugwa cyane mu bibi no mu gihe umuntu yatahuye message y'ukuramuha navyo nta gaciro biduha nk'abakristo. Niyo mpamvu izo bibaye ngombwa ko nkora narazikora kandi na cyane cyane ndashimira no mu gwanje ati mu mutima wagiye urantahura cyane mu gihe haba habaye inzitizi zimbuza gukina izo scene nakirira mu gitanda. Yesha bigeme afisa amatara iyo bariko barakora ibintu
bakaja kurongorwa n'abandi bagabo cyangwa gushinga urwabo akenshi barakunda kuzimya iyo mpano yabo ugasanga ntavyo bakirimwo ari mu bindi bizoshika igihe tuzoba tutakikubona. Abagabo rero abagabo n'ikindi kintu ni muhangagwa ngira ngo ariko bon umwanya umwe biragoye hari igihe n'uwo mugabo aba yakubonye kuri ekra yicaye muri salo atanakuzi akagukunda kubera ukuri acting mugabo gushikana mu rugo akabikubuza uburenganzira bwiwe. Rero nimba umugabo muvuganye ukumva ko mu vy'ukuri yahagaze hahandi nyene ukumva ko nawe uwo mugabo akurutiye comedy uramwubahiriza ariko mu gihe ubona nyene ko wumva ubandanye izo comedy aho rero tuba dutandukanye nk'abakobwa icyo ubona kigufitiye akamaro nico ushira imbere nimba uwo mugabo akakanya gufitiye akamaro kandi ni uburenganzira bwabo nabubahwa ico mwumvikanye nico mugenderako ariko nanone washobora kumwumvisha nimba kwemerera ati kora ibi mugabo mupaka n'uyu ugenda nkuko yabikubwiye. Ikiganiro ni open mic nkeka jambo bwira abakunzi ba Arise muri rusangi cyane tunakwifuriza iterambere ryiza cyane tugire urugo kwiza. Urakoze icyambere cyo no kubashimira n'ibintu novuga bidasanzwe kubona mudushikira natwe mutabona ko ivyo turiko turakora nyine ko ari uburofa nko vyamye bivuga ko ari birofa tugenegene ariko uyu munsi kubona mwatwiyumviriye ko ni by'agaciro cyane ndabashimira n'abakunzi bacu muri rusangi babandanye badushikira babandanye bashikira ibikorwa byacu n'iterambere muri rusangi ibisigaye Imana imbere murakoze cyane. Sereka nabashimire.